amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora kutoroha. Amatora n'inzira yo guhindura inzego. Inshuti n'abagenzi bamukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza TV, turabahaye ikaze kandi tubaramukije. Tubahaye ikaze mu kindi kiganiro amatora ibihumbi 2020. Muri kumwe nanje Ilere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Amatora y'umukuru w'igihugu, abashinga amateka hamwe n'abahanuzi b'amakomine yarabaye ku itariki 20 Rusama. Ivyasotse muri ayo matora byarashizwe ahabona ku itariki 25 uku kwezi nyene kwa Rusama. Bamwe rero mu bahiganywe muri ayo matora barashize ahabona ivyo babonye n'ivyo bashoboye kuronka muri ayo matora. Uyu munsi rero turaza kugaruka ku kiganiro kubijanye n'amanota yasohowe canke amajwi yashizwe ahabona n'ivyegeranyo byagiye birashigwa ahabona. Cyane turaza kuvuga kubijanye n'umugwi kira canke urunani kira Burundi rwo rwasohoye itangazo ruvuga uko rubona ibintu uko vyagenze. Tukaba turi kumwe n'umutumire rero umushinga ntahe Aloise Baricako, akaba ari we asanzwe arongoye ugo runani. Tukaba kandi turi kumwe n'umutumire musanzwe menyereye umushinga ntahe Eric Ndwayezu. Reka rero tubahe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nabo. Umushinga ntahe Baricako, turabahe ikaze kandi turabaramukije. Ego turaramukije namwe, amahoro y'Imana. Ego Eric, namwe tubahe ikaze kandi twongere tubaramutse. Ndashimye ikaze kandi naje ndaramukije n'umutumire duhuriye muri ikiganiro, ndamutse barundi bariko twumviriza ikibiriraho n'abazumviriza ikiganiro camaze kuba. Ego murakoze neza. Ikibazo ca mbere twobaza nivyo mushinga ntahe Baricako, mwebwe mwarasohoye itangazo aho muvuga ukuntu mwabonye uko amatora yaratunganijwe uko vyagenze, mukavuga yuko muri rusangi mwabonye yuko vyagenze nabi, vyateguwe nabi, mukidogera umugwi wateguye ayo matora ari wo Seni. Mwaravuze ibintu byinshi byagiye biranga uwo mugwi, haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'ama province, intara canke amakomine. Ariko rero mugaca murangiza muvuga muti naho bimeze uko mwebwe mwaremeye ibyavuye mu matora kubera ibintu bijanye n'umutekano, amahoro, no kugira ngo ntihazobe ingorane mu banyagihugu bahunga hamwe n'ibindi. Umuntu agiye kumviriza uko mwatanze izo nsiguro arashobora kuvuga yuko izo nsiguro zitabanyuze. Mwebwe mwibaza yuko insiguro mwatanze kubona mutavuze muti namwe mwitware muri sentare yubahiza ibwirizwa shingiro, mwibaza yuko abanyagihugu bose muri rusange na cyane abari mu migambwe iri mu rugo runani, mwibaza yuko bashimye iyo ngingo yanyu? Urumva twebwe muri kira Burundi ngira ngo nitwe kuva aya matora atangura nitwe twagiye dushira ahabona amakosa umugwi Seni ajyaba ukukira mu ntara no makomine bariko barakora. Gushikaho twakoze icegeranyo kinini twise memorandum. Rero procedure turayishira habona, turayiha abarundi amakungu menyesha makuru. Nibaza ko mushobora kuba mwarayironse namwe. Yego cyane. Aho rero twarerekanye ubunenge bwose buri muri no tegurwa ry'amatora. Aho mbere twace tuvuga tuti biraboneka ko Seneti ihanuye mbere amatora bishobora kuzogenda nabi.
turanashikana kure turandikira n'umukuru w'igihugu aho twamusaba kugarukana ku murongo uwo mugwiseni ko niwe yawusizeho yego cyane kandi ni nawe yari yavuze yuko amatora ashaka ko azoba ya mbere ngaha mu Burundi abaye ngira ngo no kwisi yose bere twe twaramusabye akaba kubita gashi bakanga kumva no kubahindura abahindure kugira ngo tuzoje mu matora meza aho twebwe umugwiseni munazi ko bakubaguwe na seni nitwe twabambere kwirukanira mu kandida perezida irufuta ku ntonde bashinga amateka zohanuza jambo bakomeye je nagomba ndabwire ko kuva mu 2025 gushika no munsi nta na rimwe no muri commune yanje jewe natowe ngo mbu muhanuza jambo wa commune no mu 2015 twitwa ko twayavuyemwe amatora icabujije ko bantora ku majwi menshi kandi twabivuye byumvikana rero kubona umugwiseni ushobora kudukuramo nakamaramaza ari nacyo gituma twebwe twarabivuze ubwiye rero hanyuma ntitwahagaze ngaho twahagaze kuri uwo murandumu gusa kuko no ku itariki 8 z'ukwa gatanu mu 2020 amatora nyene ariko muri hagati mu myamazu barasubiye turagira itangazo tuvuga igituma tumva seni yahinduye ijya karata kuko iyo twari dufise twakoresheje amatora y'ibwirizwa nshingiro yari kwije byose turasaba ko seni hoba audit ya fichier electoral fichier electoral kaja habona ko intonde z'abitoza ntizari zamanitswe abantu bazibone hanyuma rero turanasaba kandi ko seni yova mu gacerere kugira ngo abantu baguma barenga itegeko rigenga amatora bahanwe bityo byose turanayisaba ko mu gushiraho bajya abantu bo mu mabiro de vote itoshiraho abavuye mu mugambwe umwe twebwe twabona yuko nko gutanga ayo makata mashasha bishobora kuzotuma haba ingorane ni ukuvuga rero ko igihe rero atanze avuze ibyavuye mu matora itariki 25 z'ukwa gatanu nibyo twaragiye hamwe n'abacu kuko yari yadusigarije sentare yubahiza ubwirizwa nshingiro yadusigarije intara zitanu twatoramwo abashinga amateka arizo Rutana, Rumonge, Bururi, Mwaro na Muramvya abantu be bari hariya twarabahamagaye natwebwe nyine abantu bari bakurikiranye amatora turahamagara turicara turavugana turaraba uko amatora yagenze nabyo nyine twarabivuze yuko harimwo ubunenge bwinshi muri iryo tangazo ryacu birimwo mugabo rero turaraba ubwo bunenge twisunze sinzi mu kirundi ko mpava ndabironka ibintu bituma amatora yemegwa ndagoye ibintu bituma amatora yemegwa dusanga birahari ibituma amatora yemegwa ni ibintu byinshi dusanga kuwo munsi w'amatora uwo munsi w'amatora nta muntu yakubise uwundi nta nduru zavuze eka nabo bafunze abafunganyira mu ibanga ntibavuze induru ngo berekane ko bagiye kubafunga hanyuma dusanga kandi harimo ibintu we babikubwiye udashobora kubyumva udashobora kubyumva ari naho ngomba kugaruka wewe nk'umuntu akubwiye yuko ngo wari ufise umuntu yitwa umumandateri ujya mucungereza warungitse gucungera umuntu akakubwira yuko ngo yasinye
PV ni ukuvuga icegeranyo c'amajwi ngo imbere yuko baharura ngo baramubeshe waca yasinya ngo imbere yuko baharura je nk'ivyo je nka jewe mfise ikibazo ngira kijanye n'ivyo nize by'amategeko je kumbwira yuko wose n'icegeranyo imbere yuko baharura uri umuntu ufise ubwenge je ntabyo nshobora kumva numva ko ngira ubugwaye cyangwa sinzi ibyo ari byo cyangwa bakuguze none wewe nakurungitse bakakugura ukemera ukangurisha ubona ko nayo yagurishije Yezu hanyuma baramwica urumva ubu muri icya kabiri umugambwe ufise abantu muri seni bawuvugira hariya mu biro bikuru bya seni ukagira abandi hariya mu migwi y'intara bita sepi kandi benshi mu ntara zose ukagira abandi bajya mu makomine bitwa za sesi bajya bahagarira seni mu makomine n'abantu bakeya bari muri abo bacungera bari bajya baraba amatora mu mabiro do vote abo bantu nabo nyene bose ajya amajwi basoma kabarengana gushika aho bayasoma bakayasoma abo bantu ari bo barungitseyo mu mugambwe wawe iyi nyana yishwe n'amata nta wundi mwerera urumva rero ni ibintu bigoye ku buryo jewe hasigaye ko twigisha abarundi karangamutima k'umugambwe koko kuko bagiye gukorera ibintu by'umugambwe bagutumye ngira naho umuntu yoguha imiliyoni uzi yuko bagiye kuraba ibintu by'ubuzima bwawe byakazoza kawe wowe ureka nawe miliyoni 100 ukazireka mu gugatwa ibintu byabwizo ko nukuvuga rero ko ibintu byo ngaha wacu by'amatora ibintu ubiravye harimo abantu bagenda gukora ibintu cyakaza ngo bafise urutima tubiri hamwe hagaze umugambwe ahandi hagaze ahandi ugasanga rero garuka mbi mu bisanzwe hanini zigaruka ku gihugu twebwe rero twaciye tuvuga tuti turavye uko muri kira Burundi turaraba ko dufise ibikwiye byose kugira twitware turasanga bidakwiye kuko n'igihe twitwara dufise ibikwiye twaratsinze aho twadufise ibikwiye turatsindwa kandi dufise ibikwiye naravuze nko mu ntonde z'abadepite ko seni yagiye irakuramwo rujya rupapuro bita extradition judiciaire karuta mu gihagumizamwo attestation de bonne conduite VMRC murazi ko mu bisanzwe ngahi wacu ntushobora kuronka ijya attestation de bonne conduite VMRC yo kwa gouvernement cyangwa kwa maire de la ville utaciye muri police ngo baguhe ijya exero muri police ariko cyabujije ko cour constitutionnelle kayicamwo yase ntari bahize bwindi bashingiro kayicamwo ikadutera intonde kandi wumva ari seni yashoze ko yemwizo mpapuro urumva rero hajya mu bintu byo kwitwara ubuze urupapuro rumwe ruraguta umutsindo cyo gituma rero aho kuza kwitwara ibintu tubona ko hari ibintu bidakwiye ko iyo tuba dufise ku mabiro do vote yose uko byagenze aho twarungitse abantu dufise amapeve hose urabyumva mugabo ntazo urumva rero aho ntabaciriyemwo ngo nje kwa Eric mwavuze ngo hariyo ibintu mwabuze kugira ngo mukwize ivyemeza byo tuma mumuja kwitwara mukavuga muti hariho amapeve mutaronse kandi mwebwe birumvikana yuko umengo icegeranyo canyu canke ingingo yanyu mwayifashe mufatiye ku ma province ashika kuri 5 gusa kuko ayo ma province 5 ni asa nuko mwakoreyemo cyane none kugira ngo mwebwe ntimuronke izo PV abamatera ntibaronke izo PV byo byatumwe niki kugira ngo mwebwe ntimube mufise izo PV
erega nimwe nakubwira n'abandi hariho nabenshi batazifise nimwe nakubwira umuntu je narabajije kuva itariki 20 nimwe bukeye abantu bose baramanatere mu ndungikira amapepe simwe nakubwira ngo hariho ngo baciye ngo bazisinye ngo imbere bose nyapeve imbere gute ngurumva ngo bazisinye imbere ngo bacavuga ngo umuntu agaca kubwira ngo naho ukwigira ngo utaje nabyo icyo gituma kuko kwitwara ntuvuga ngo nitwariye ngo Bururi ngo nitwariye Gitega nitwariye hehe wewe ubufise ibintu byose bikwiye kugira ngo utene bitwara hanyuma rero urumva twebwe turavuga tuti twebwe nta kwitwara ntabyo tugira kuko iyo umuntu ubona ko udafise ibikwiye byose amahirema yose hanyuma turaraba rero muri rusangi turaraba tuti iyo ubonye udashaka kwitwara ugira iki uprena acte iyo ubonye udafise rezerema zituma wanka uraprena acte nibaza ko ari byo n'abandi bariko barakora urabona ko benshi justement bariko barafata iyo acte de resultat nivyo kuvuga ngo abantu bacu ngo byo byarabashavuze yabaye ingingo twavuganye mu kani birashika ni muri demokrasi abantu bose ntimuhuze ni muri demokrasi ariko muri demokrasi mudahujije mwakira ingingo yabahuriye kuri iki ari benshi ku kintu kimwe niyo uko rero twabikoze reka ndamuhe Eric ijambo Eric nimwe kuratwumva ijambo ni gwaye mwebwe ingingo bafashe mwarayishimye nk'umurundi asanzwe nazi ko atamugambwe murimwo mwarayishimye canke hari ico mubora bari gukora kindi ingingo yafashwe n'abandi irari sa ingingo yafashwe na kira Burundi yo kutavuga ngo kutaja kwitwara muri sentare mwebwe mwara yoba yarabashimishije canke mwibaza ko hari ico bari gukora kindi rego sinzi kumbure ico mwabukira ko ndamwita ko novuga umushinga ntaye canke umutama bayica ko muri ivyo kugira ngo tubandanya kino biganiro sinzi muri ivyo bica shima ko nomwita kuko ndamwise umutama naho nyafise indi naje ziratanguye kuza mugabo sinzi ko mwita umushinga ntaye canke mwita umutama oya nico kimwe ukoresha umushinga ntaye nico kimwe mu Burundi umuntu bahamwita umushinga ntaye ntaye bayica ko jewe nagerageje kumviriza kuko sinumra mu duri mu biganiro ndumvirije uko mwavuze mwasiguye ukuntu ibintu byagenze ariko kandi novuga nti ndatomboye nuko nsanze mwariza amategeko jewe sivyo nize ariko ngo n'utacura abona aho zitaha ariko rero ahantu ntashoboye kunyurwa na buhoro buhoro kandi nibaza ko n'abandi bantu batari bake byo bagora kunyurwa uko umuntu nagerageje kubagenda ko ijambo kurindi ijambo kurindi nsanga hanini muta umwikomo ku ndorerezi zanyu kuko bafashe ibintu minenegwe ivyegeranya batabitahanye ko babishize ku mukono n'amatora ataraba nuko aho je ngerageje kuyumvira yavuze ati avuka mu ikomine nibaza ko avuka hagati mu gihugu naje mvuka hagati mu gihugu sinizi mu gisagara mugabo ibintu kuntu nsanzwe narayitora yo mu 1993 yabaye niga mu mashuri mato mato ariko ndazi neza yuko ata muntu bijya bintu babishinga atazi gusoma no kwandika kandi sinabantu burya uremereza ibintu byinshi basigurira umubyo uti ibintu bizogenda kunuko ubaje mu makeya kandi abifata nkama ivyo bintu rero izozegeranye niba babishize ku mukono n'amatora ataraba Rwangara rwabo rwabene gutumwa ahubwo bazoba bigishijwe nabi nabene ko batuma aho rero twahaba abantu kugira ngo nk'abakuru twakora kwiceye inyifato rero yagizwe n'ubu nani kiraburundi n'inyifato ata muntu pe nta muganga irimo kandi nta n'akanumba kanyosha kujamo
ndazi n'abari uko ibintu bagira gutora kuvuga ikintu nk'igihushane cacu mu mwanya umwe sinibaza yuko ubwo runani abo baba batabazaniye ivyegeranyo canke abo baba babishize ku mukoro zabaye hose muri zo ntara zitanu mu ntara yavuze nk'avukamwo iwacu iyo muri hamwe no gira no bishaka kumwete no bimenya mugabo nuko ikiganiro tuzokwama tugaruka kuri vya bindi kandi bazi ko umutumire mutaba muhura n'uwo mwahe nkamubwihuriramo mugabo ndazi yuko mu ntara iwacu nomubwiye nti aha naha vyagenze ukuntu sinibaza yuko babuze n'ivyegeranyo na bitatu canke bine canke na bitandatu canke umunani vyerekana neza mu vy'ukuri ukuntu vyagenze yavuze ko yize amategeko nibaza ko bari gufatira no kuri ivyo bike bari kuba baronse mugabo kuvuga yuko bataronse na bikeya aho hantu sinahanyuzwe na gatoya sinzi ko hava akansubira mu majambo makeya reka sinzi umushinga ntahe baricaka ko mumvise ikibazo ababajije ahubwo nanje nce nongera ko ikindi ugiye kuraba ivyo muvuze vyashitse yuko hariho ababaserukira basabwa gusinya zirya mpapuro zirya PV imbere ya yuko hagira ivyo bandikako umuntu agiye kumviriza n'ijambo ryasohowe na Eklezia Katolika nayo nyene yarabishizemwo yuko hariho ahantu hatari hake abamandateri basabwa yuko basinya imbere yuko handikwa ikintu na kimwe uretse bo hariho n'abandi mwari kumwe muri ayo mahiganwa nabo nyene bagiye baravuga ivyo bintu mbega ivyo byose mbe nka Eric ivyo byose mwebwe nk'umuntu yize amategeko naho mutaba mufise amapeve menshi muri ukaba ivyo mwarabibonye mukabona abandi muri kumwe bariko barahigana nabo nyene bakabibagirira ibintu nk'ivyo mukumva n'abaepiskopi nabo nyene bavuze uko nyene uko ivyo bintu vyabaye ibyo mwebwe nimubona yuko ari ingorane naho muzirenga ko mukavuga mutireka tubireke mu myaka izoza bizohava bisubira kandi kugaruka musange tugumye muri za ngorane nyene mu gihugu ija muri gwanyu baricako ego murakoze cyane ubwa mbere nagomba ndababwire ko jewe na igihe badukuye ku ntonde z'amatora twe twaciye tugenda muri seni turasaba impapuro z'uko twebwe twogenda mu marorerezi kandi nari umurorerezi urwego rw'igihugu ubwo yuko ari intara nsiyemwo intara ya Karusi no ngaha muri meri ubwo bunenge rero burya bavuga bwakozwe mu bwenge bwinshi kuko wewe uri kurahaca ukaraba neza hariho byinshi utashobora kubona mbere icya kabiri nimuvuye ngo abantu bacu ntibari bigishijwe kuko muri zya ntara nakubwiye yuko harimwo abashinga amateka bitoza ku rwego rw'abashinga amateka barabakoranyije bose baragirishwa formation barigishwa icya kabiri icya gatatu mbere aho muri izo ntara nyene abantu bacu bo muri izo ntara babwiza gucungera amatora bose be mu ntara za Bururi za Mwaro za Muramvya ngaha muri meri kuko ngaha muri meri twashaka ni hafi twashaka kuhakorera cyane nababwira yuko abo bantu bacu baducungerera abariko baritoza bari batanze agafashanya kugira ngo abantu n'inzara ntizibice rero turavye ibyo byose wewe ibyo byose twasizeho ibyo byose babigishije agafasha kugira n'inzara ntibice kateguwe bigashika jewe n'ukuri ugaca ugenda ugacungera ukaza ata kintu unzaniye